Shalom shalom abari kure n'abari hafi. Yesu Kristo nashimwe cyane, yongeye kutuvyutsa amahoro uyu munsi tugiye tubona tuvyuka. Uyu ni wa mwanya mwiza cyane wo kuja imbere y'Imana iminota mike cyane idufasha gutangura umunsi neza twishize mu maboko y'Imana. Hanyuma uyu munsi ijambo ry'Imana twishimikiza mu gusenga Imana yanditse muri Yeremiya ibice 17 ku murongo wa 5 haravuga ngo uku ni kuhora hagize ataravumwe umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri umutima wiwe ukava kuhoraho azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa kandi ntazobona ibyiza bimuje ko ariko azoba ahagadutse ahantu h'ubweranyange igihugu c'umunyu kitabamwe abantu. Umurongo w'indwi arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. 8 kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoharuruka kwama. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo aravumwe umuntu yishimira abantu akizigiye inkomezi zabo. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo aravumwe umuntu yishimira abantu. Mu kwishimira abantu ni ukwizigira umuntu kumva ko mumariye ko icizere cawe cose. Yesu nadufashe cyane. Beneda umuntu arahinduka. Umuntu yambaye inyama n'amaraso arahinduka cyane. Kubera mwibuke no muri Bibiliya abantu b'Imana babandi tuzi nk'intwari byarabashikiye nabo barahinduka. Reka ndabereke nk'akarorero Petero. Ntimuzi Petero ko yari intumwa ya Yesu? Bagendanye igihe kirekire yagiye abona ibitangaza kandi yari amaze kubona ko Yesu ari Imana, ari umwana w'Imana. Ariko ntibyamubujije kumwihakana kandi atari incuro imwe, atari n'incuro zibiri, incuro zitatu aramwihakana. Aravuga ati ni kuri ntawenzi. Aravuga ati ntawenzi uwo muntu muvu. Ivyo bintu umuntu avuga nta nivyo ndiko ndamenya ibyo ari byo. Uwo yari Petero kandi yari intumwa ya Yesu Kristo yihakanye Imana. Yuda nawe yari umwigisha wa Yesu kandi mumenye Yesu muguhi abantu bagendana na Yesu ntibari abantu basanzwe ariko yaramwihakanye aramugurisha amafaranga kandi ari intumwa ya Yesu yagendanye nawe igihe kirekire. N'umuntu yaramwihakanye. Reka ndabereke Delila yarihindutse Samusoni abintandaro y'urupfu rwa Samusoni kuko Delila yagambaniye Samusoni amuteza abantu abansi biwe bamunogora amaso bimuviramwo no kwiyahura. Ayo majambo y'Imana nzogenda ndayabasomera. Yesu nadufashe cyane. None urinde wowe kwizigira umwana w'umuntu arahinduka cyane gose. Umwana w'umuntu nayo bari umuntu muvindimwe nayo bari umuvyeyi yakuvyaye araguhinduka akaguhemukira. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto. Yesu nashimwe. Umuntu yizigira Imana yo mwijuru naho haza amageragezwa naho haza ibibazo bimeze bite kubera ko imizi yiwe ibitewe hafi y'imigezi y'amazi ntashobora kumva uburemere bw'ivyo bibazo arimwo kuko yizigiye uhoraho Imana yiwe. Yesu nashimwe cyane. Kandi abwire bene data tumaze gusobanukirwa cyane iri jambo ko umwana w'umuntu ahinduka. Umwana w'umuntu uwo ari we wese ashobora guhemuka kuko n'umuntu. Nababwiye uburorero butandukanye bw'abantu muri Bibiliya bagiye bahinduka benshi batandukanye. Abo nabo nabashije kuvuga. Ndababwiza ukuri ni wamara gutahurira ijambo hari n'ikindi kintu rizogufasha ibintu bibiri. Rizogufasha kutababara mu mutima wawe ugira umubabaro uri profonde bitewe n'umuntu yakubabaje canke yaguhemukiye. Yesu nadufashe cyane. Ukumva neza ko uriya muntu n'umuntu c'est un être humain arahinduka yarakubabaje yaraguhemukiye bikagufasha kumubabarira vyoroshe ukamenya ko ari umuntu kandi bikaguha n'isomo ryo kureka guplasa confiance yawe totale mu muntu. Yesu nadufashe cyane. Ikindi rigufasha nukuvuga ngo riragukuza. Iri jambo iyo rimenye umenye ukuntu uwiyegereza Imana cyane kurusha ukuntu wiyegereza abantu.
ukamenya ko uhoraho ari we mukunzi wawe adahemuka wenyene. Umuntu mwashakanye ashaka kuguhemukira, umuntu yakubyaye akakuvana mu nda ashaka kuguhemukira, abana wivyariye bashaka kuguhemukira. Nari twabonye ku marezo sose abana bica abavyeyi babavyaye. Yesu nadufashe cyane. Imana yo mw'ijuru yonyene niwe muntu, niyo itahinduka, niyo kwizigirwa, niyo isezeranye ishitsa, niyo dukunda urukundo rwanyago rushitse. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana mwene data turonse uyu munsi urifate, umenye neza ko umuntu arahinduka uwo ari we wese, nawe ubwawe ushobora guhinduka. Yesu nadutabare. Yesu Kristo wenyene niwe adahinduka. Uplasi ivyizigiro vyawe muri Yesu, ushire confiance yawe totale mu Mana. Ibintu byose uri kuracamwe wizigire uhoraho. Uzoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, uruzuba naho gwo kwaka, ibyago naho byo gutera, uzoga umutotahaye, ntibishobora gutuma wuma, nushobora ibibabi bye nisha kuma ngo bikoroke, ngo nticumve izuba iyo ryatse, ngo ariko cama nitoto ukanikizorinda kwiganyira ngo mu mwaka w'uruzuba. Yesu nadufashe. Nukuvuga ngo wizigiye uhoraho Imana yawe urajya mugasinzira wiziguye, kuko uhoraho Imana yawe arakureberera, aramenya ibyo ukeneye, akagufasha, akakugirira neza. Uhora ni toto, nugira ubwoba ngo ejo ngo bizogenda gute. Oya, iyo wizigiye Imana yo mw'ijuru, Imana yo mw'ijuru ibikubonera buri kintu cyose. Ibyo ukeneye, ibyo uyisaba n'ibyo utayisaba irabiguha. Yesu nashimwe. Nzi neza ko muri abahamya y'ibyo ndiko ndavuga. Imana ibintu igenda ibakorera. Mwizigira uhoraho bene data. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye cyane, turagukengurukiye. Wagize neza, nuhabwa icubahiro. Wongeye kutwereka kino gitondo c'umugisha, nuhabwa ishimwe. Mana data wa twese uri mw'ijuru, eje kutwibutsa ijambo ryo kukwizigira. Ngo ukwizigiye ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ngo uruzuba iyo rwatse ngo nicuma. Mwami Yesu, ngo cama nitoto kandi kizorinda kwiganyira. Mwami Mana data wa twese uri mw'ijuru, turakwinginze ukomereze ivyizigiro vyacu muri wowe. Uduhe guhora tuguhanze amaso muri situation zose tubwiramo. Uwitega Mana ishobora vyose, tuje imbere yawe, tushize ubugingo bwacu mu biganza vyawe. Mwami Yesu Kristo, tugufitiye icizere kirambye. Muri twebwe Mana yo mw'ijuru, turazi yuko abana b'abantu bahemuka, kandi Mana uduhe no kubabarira abatubabaje, uduhe no kubabarira abaduhemukiye. Mwami Mana data wa twese uri mw'ijuru, hamuturinde kuza turizigira abana b'abantu mw'izina rya Yesu, kuko umwana w'umuntu nta kintu na kimwe cotuma tumwizigira, nta kintu na kimwe cotuma tumwizigira. Wowe uhoraho wenyene icizere uragikwiriye, uri wenyene nuhabwa icubahiro. None Mwami Yesu Kristo, nk'uko twama tubigenza, uyu munsi tuwushize mu biganza vyawe. Ega Mana umunsi ni munini cane gose. Mwami Yesu, ntituba tuzi ico tuwuhuriramo, turakwinginze Mana yo mw'ijuru, bane natwe uyu munsi wose, ugendane natwe nyakubahwa. Udufate ukuboko, uturamire n'ukuboko kwawe kw'iburyo, ibyo mwa Satani adutegane hagira ico bitugira. Mwami Yesu Kristo, turaguhamagaye mu byacu no mu bacu, wirukane abadayimoni b'ikuzimu no mu kirere baguma bashaka kutugira nabi mw'izina rya Yesu Kristo. Kuboko kwawe kutugumeka, ijisho ryawe ry'imbabazi rigume ku muntu umwe wese. Mwami Yesu Kristo ari imbere yawe, ushishikara ubana natwe muri byose na hose. Uri Imana ugira neza, byose biraba uko ushaka. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo Umwami wacu ndabisavyemo, amena. Yesu abahe umugisha, murakoze.